umwaka w'imbabazi muri iki gihugu cyacu turakwiye umwaka w'imbabazi umure mu gusevera ukatwereka ibyabaye mugabo tukaba turiko tubiraba atari kugira ngo tugumane umutima mubi ku byabaye ariko turiko tubiraba kugira ngo tugire haze haboneke umwaka w'imbabazi no kurekuriranira n'amahoro mu barundi bose abari hafi n'abari kure ndetse n'abanyamahanga baze batwigireko kuko byose birashoboka kuko twese tukiriho Imana irashobora kudukoresha ivy'ubuhizi ku bisomwa twasomewe tumvise amajambo atatu ngize iminsi niyumvira ku majambo nzovugira ngaha hantu azoshika kure ashike kure mu mitima yacu mu mutima w'umwe wese yuko twebwe tukiriho Imana yatuzigamye ntacyo twari dusumbije abandi benshi bapfuye Imana yaratuzigamye kugira ngo wowe nanje tugire icyo dukora igihugu cyacu gitabaga amajambo rero atatu nagumye numva aza mu mutima ijwi ry'Imana rimbwira irya mbere ni ijambo riri mu gitabo cyo guharura igice cya 22 ku murongo wa 32 b aho umumarayika yabwira Baramu umuvugishwa n'Imana aramubwira ati raba nzaniwe no kugutangira kuko uhurudukiye mu binyuranye n'ibyo ngomba raba nzaniwe no kugutangira kuko uhurudukiye mu binyuranye n'ibyo ngomba ijambo rigira kabiri rivuga ngo gutera canke kubiba imbuto z'ibyiza mu mitima y'abantu kubiba gutera twebwe turi uyu munsi gutera imbuto z'ibyiza imbuto z'imbabazi imbuto zo gusubiza hamwe imbuto z'urukundo imbuto z'amahoro irya gatatu rimwe na rimwe ngiye kuvuga dukwiye gusaba Imana hakazobaho umwaka w'imbabazi no gusubiza hamwe n'urukundo mu barundi bose ibi bisomwa twasomewe umwami Dawidi yarashaje tugomba kugereranya ibyo umwami Dawidi yavuze araga umuhungu wiwe Salomo yaramusubiriye ku ngoma hanyuma n'ibyo umukama wacu Yesu Kristo yavuze ari ku musaraba ariko araducungura tubigereranye Dawidi yabwiye umwana wiwe Salomo ati ngiye kugenda nk'uko abandi bagenda nk'uko twabisomewe ariko ukwiye kuba umugabo nawe umugabo nawe ube umugabo kigira kabiri ukwiye kumvira ibyo uhoraho yageze byose ibi byose yari kamubwira ati mukugira ngo wewe uzubeho neza uzugira ikiganza cyiza mu bikorwa byose uzoba uri kurakora nawe uzoja hose utegerezwa kubaha kumvira uhoraho ibyo yageze kugendera mu nzira ziwe gukurikiza ibyanditswe ari iryo jambo ry'Imana amabwirizwa amateka y'Imana n'ibyo yihanikirije byose ibyo yabimusabye kugira ngo
agiranire ubucuti bwiza n'Imana, agira ikiganza cyiza, azashobore gukora ibikorwa byo kurongora icyo gihugu cya Isirayeli gikomeye, n'ubu kugeza uyu munsi kigikomeye mu bihugu byo ku isi. Ariko kandi hari n'ibindi yamusabye bikomeye cyane kandi byagiye bikurikira. Yamubwiye ati uzugirire neza abangiriye neza, kandi yongera mubarira ati barya nabo bangiriye nabi ntibaze batahuke amahoro, imvi zabo bazimanukane mu kuzimu mu mahoro. Uzukoresha ubwenge kugira ngo bahane usese amaraso yabo. Umuntu yakoze yihoye abantu ibyaha byabereye mu ntambara akabibahora mu mahoro, ntakwiye kuja gutahuka adahanywe. Iragi rigoye yaraze umwana wiwe Salomo ry'ukwica. Aba bantu mwese muri hano ngira ngo si benshi mwashoboye kubona ababyeyi banyu bariko barabaraga. Ababuze ababyeyi babo muri kiriya gihe ntibashoboye kubaronka ngo babarage bababwire ibyo bakeneye, ariko icyo bashoboye gutora nuko twakuranye umubabaro twibaza ku babyeyi bacu bapfuye n'abavukanyi tutazosubira kubona, kandi ni ikintu gikomeye cyane. Ariko umwami wacu Yesu Kristo nawe yagerageje kuvuga amajambo akomeye. Nta numwe yamuhamagaye ngo aje kumupfira ku musaraba, ariko yarabonye ko bikwiye. Mu majambo 7 yavuze, irya mbere yavuze ati data, aba bantu bariko bangirira bariko baranyica baharire kuko ntibazi icyo bakora. Ijambo ryo guharira Yesu Kristo bariko baramubamba, abona bariko baramwica kandi agaca arangiza mukani agira ati baharire. Mu nyuma aya majambo twasomye yari yavuze imbere ati nkuko nimukundane nkuko nabakunze namwe abariko mukundana. Nimwakundana nimwagiranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Amajambo yavuze ariko arigisha, yavuze ku rukundo ko abigishwa bibo bakwiye gukundana uko biba biri kose. Nibakundana ko bose bazomenya ko abigishwa biwe. Irindi jambo amajambo 2 iryo yavuze ari ku musaraba ati baharire kuko batazi icyo bakora. Irya nyuma ati mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Abwira Imana ariko ararangiza, hanyuma araheza aracikana. Umuntu agereranije ibyo umwami Dawidi yakoze araga umungu we Salomo n'ibyo Yesu Kristo yavugiye ku musaraba imbere y'abansi biwe bariko baramwica, kandi yaciye asanda uwo mwanya. Abarundi turiho uyu munsi dukwiye kuvyiyumvira ko iragi ryiza niragi ryo kubabarira abatugiriye nabi, niragi ry'urukundo, niragi ry'amahoro, niragi ryo kugira imbabazi.